Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu. Intumwa tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka kuri Yeremiya Minani, tugaruke kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no kuri Alain Guillaume Bunyoni. Yeremi Minani hari ivyo ahejeje gutangaza tuza kubabwira muri ano makuru. Ni mu gihe benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi banezerejwe n'ihagarikwa rya Bunyoni. Hoba mu nyandiko, mu biganiro no mu matangazo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD baremanze ko bashimishijwe n'ifatwa rya General Bunyoni. Izina rya Bunyoni ryibukije benshi muri bo ababo bishwe, banyurujwe canke bahohotewe mu kiringo ca gatatu. Mu gihe Perezida Nkurunziza atakiriho, Bunyoni niwe yambaye amagorwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi babonye muri ico kiringo ca gatatu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona Bunyoni nka ruburakigongwe kizigenza w'abicanyi bamaze abantu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005. Ngo ntibitangaje ngo abo bose banezererwe bumvise ifatwa rya Bunyoni. Tugiye kugaruka rero ku vyatangajwe na Jeremy Minani. Jeremy Minani uyu ari nawe avuga ko yoba yarashinze leta y'abahunze igihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ku vyerekeye ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni, Jeremy Minani ati ngaha aho duhagaze. Icambere batangaje ibintu bine vy'ingenzi nivyo tugiye kubabwira muri ano makuru. Icambere yatangaje Yeremiya Minani yavuze ati General Alain Guillaume Bunyoni yarafashwe yongera harapfungwa hahonyanzwe ibwirizwa shingiro n'amategeko mpanavyaha y'igihugu c'u Burundi. Ibi bagaragaza ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ari intwaro yahisemwo guca kubiri n'amategeko. Ngo bisigura kandi ko urubanza rwose rwocibwa na sentare z'u Burundi muri kino gihe rwaba urwo kweza Alain Guillaume Bunyoni canke kumwagiriza icaha, urwoba ari urubanza rwa ngondangonde. Jeremy Minani yatangaje kandi nanone ko General Alain Guillaume Bunyoni ngo abarundi ngo bafise ivyaha vyinshi bamwagiriza kandi bizera ko vyihwejwe na sentare ifise ubwigenge vyo mwagira. Ariko ivyo vyaha sivyo ariko arakurikiranwa ko n'ubutungane bwa Evariste Ndayishimiye. Ngo no kuri ivyo vyaha ngo ntibipfuza ko Alain Guillaume Bunyoni acirirwa urubanza rw'ikinyoma. Ngo nico gituma tudashobora gusaba ubwo butungane bufata ingingo butegetswe na Ndayishimiye gucira urubanza Alain Guillaume Bunyoni kuri ivyo vyaha ngo tumwagiriza, kuko vyinshi muri ivyo vyaha cane cane ivyaha vy'amaraso yabikoze afadikanije na Ndayishimiye. Ngo bisigura rero ko Ndayishimiye atotema ishami ry'igiti aryicayeko. Ivyo ni vyatangajwe na Yeremiya Minani. Akabandanya agira ati ico Alain Guillaume Bunyoni ariko arazira uno munsi n'urwanko, inzigo n'ishari afitiwe na Varisito Ndayishimiye. Ayo matati nukutumvikana kw'abo bagabo babiri ntivyega abarundi n'Uburundi. Gupfunga umuntu mutumvikana mu vya politike wishimikije ko ufise ububasha bwo gutegeka abacamanza kuburagiza uwo mutumvikana, ngo ni insiguro nziza y'akarenganyo. Ibi ni bimwe mu vyatangajwe na Yeremiya Minani. Twabwiye ko yatangaje ibintu bine, tugiye kubandaniza ku ca gatatu Jeremy Minani yatangaje. Ca gatatu yatangaje yavuze ko ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni ridakurikije amategeko nta murundi n'umwe rigomba kunezereza na Evariste Ndayishimiye arimwo. Ngo naho atamukunda canke ufise ivyaha vy'ukuri amwagiriza, ngo menya ko ifungwa ry'akarengane rya Alain Guillaume Bunyoni atari ikintu ciza na gato. Ngo kirazira kunezerezwa n'akarenganyo gakorewe umuntu uwo ari we wese, kuko buraca bugacana ayandi. Ngo nawe ushobora kuba muri ico kibanza. Umuntu naho yoba yarakoze ivyaha,
uwo mwipfuriza gushigwa imbere y'ubutungane bw'ukuri kuko ni naho nawe atunganirizwa. Icya kane Jeremy Minani yashikirije yavuze ko ngo kanatsinda kubona intwaro mbi ya CNDD-FDD ifise ubushobozi bwo kurenganya umuntu nka Guillaume Bunyoni ari mu bantu bakomeye cyane mu gihugu bashizeho iyo ntwaro y'agahotoro, ngo bisigura ko ata murundi n'umwe iyo ntwaro idashobora kurenganya, ngo bisigura ko abarundi bose bageramiwe n'iyo ntwaro. Iki ni ikintu giteye ubwoba gihamagarira umurundi wese gukora ibishoboka byose kugira iyo ntwaro mbi igeramiye abarundi bose izimangane vyihuta. Ibi akaba ari ivyatangajwe na Jeremy Minani avuga ko yashinze leta yiwe mu buhungiro, ngo agaragaza aho bo bahagaze ku vyerekeye ipfungwa rya Guillaume Bunyoni. Mu yandi makuru ngo mbega bavuze abapolisi bahetse b'imitumba n'amakaritiye bisigura iki? Ni mu gihe kuri uyu munsi igenekerezo ya 10 Rusama y'umwaka wa 2023 ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bariko barashikiriza amatelefone abajejwe intwaro n'umutekano batandukanye. Mu bazironkejwe harimwo abo bita abapolisi bahetse b'imitumba n'amakaritiye. Kimwe mu menyeshamakuru vyandikira mu gihugu c'u Burundi yegereye umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano André Ndayambaje maze abaha umuco. Yamenyesheje ko abapolisi bahetse b'imitumba n'amakaritiye bari basanzwe bahari. Ku kibazo cy'uko bamwe mu bene gihugu baba batari babazi, yishura ko ari intunganyo yo mu gipolisi organisation interne, ariko ko abarongoye imitumba bose baba babazi. Tumwe n'igihugu rero agomba gutanga inkuru ijanye n'umutekano hanini ishikira umukuru w'umutumba narirya abari wazi kandi amenyereye, uwo nawe agaheza agakorana n'uyo mupolisi muhetsi w'uwo mutumba canke se quartier. André Ndayambaje amenyesha kandi ko abo bapolisi bahetsi bo ku mitumba n'amakaritiye bafise ubutumwa bubiri nyamukuru, harimo kwegeranya inkuru zose zerekeye umutekano hamwe no kwegeranya ivyipfuzo vy'abene gihugu no kubishikiriza uwurongoye igipolisi muri komine. Ngaho naho nyene ngo ni mu bisata vyose, vyaba ivyerekeye uburimyi nk'akarorero igihe abene gihugu babuze amase, ivyerekeye amagara y'abantu igihe hari nk'ingwara yateye canke ikindi kintu kitamenyerewe cabaye. Amatelefone rero baronkejwe arimwo amayinite adahera ngo azoheza abafashe cane mu kurangura ubwo butumwa mu ntumbero yo gutuza inkozi y'ikibi. Utise ayo matelefone yoba ari angahe? Ni amatelefone 6,457 arimwo ubuhinga bwo guhamagara hadakoreshejwe amayinite yashikirijwe kuri uyu munsi abarongoye abandi mu ntwaro mu gipolisi hamwe no mu gisirikare ku rwego rw'amakomine. Abarongoye amakaritiye n'imitumba yose mu Burundi, abapolisi bafasha umutekano ku mitumba n'amakaritiye bita abahetsi bo ku mitumba nk'uko nari mpejeje kubibabwira, abarongoye amazone yose, abarongoye amakomine, abarongoye amakomisariya y'igipolisi mu makaritiye yose hamwe n'abarongoye amakambi y'igisirikare afise icicaro mu makomine baronkejwe amatelefone ngendanwa arimwo amayinite adahera mu ntumbero yo guhanahana mu buryo bworoshe amakuru y'umutekano. André Ndayambaje umunyamabanga ntayegayezwa arabi vy'umutekano mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko uwo mugambi wavuye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yisunze ukungene uja wumva mu vyegeranyo vy'igipolisi ngo nyene gukora ico caha ntaramenyekana. Ayo matelefone rero ngo hazofasha guhanahana amakuru ku mwanya bigatuma inkozi y'ikibi ihagarikwa itarashika kure. Abarongoye imitumba n'amakaritiye ndetse n'abajejwe umutekano ngo bagira ibibazo vy'amayinite mu kubura uburyo bwo kuyagura canke kubura aho bayagurira mu gihe haba ari mwijoro. Umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igipolisi asaba abaronkejwe ayo matelefone kuzayakoresha neza, akamenyesha ko uwugiye mu karuhuko konje atari kuriwe gutwara iyo telefone ahubwo ayisigira mugenzi we. Mwomenya ko kandi izo telefone zirimwo ubuhinga ku buryo uwuhamagawe acabona uwumuhamagaye aho aherereye.
umuyobozi mukuru w'ikigo kiraba ivy'itumanako akaba yemeye ko bazofasha mu buhinga bwo guhanahana amakuru hamwe no kurondera izoba yibwe. Ayo matelefone yashikirijwe abarongoye abandi muri iyo migwi yose akaba ategerezwa kuba yashikiriye bene yo gushika kw'igenekerezo ya 12 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ni mu gihe ubuhinga bwo guhanahana bwo guhamagara hadakoreshejwe amayinite muri ayo matelefone nabwo buzotangura gukora kw'igenekerezo ya 15 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru aragezweko muri kano kanya. Ico nkwibutsa ufyonde s'abone canke subscribe kuri Retero wafyinda kugira ngo utaje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza uri mu bambere. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho bo baba baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, yaba yavugwa mu gisata c'ubutungane, agateka kazina muntu, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko bivugwa. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.